Nabasuhuje mwese bakunzi ba Intsinzi Motivation. Turabahaye ikaze muri iki kiganiro. Muri iki kiganiro turaza kurabira hamwe inyigisho y'urukundo, Doctrine d'amour. Amahame ayobora abantu kugira bakundane neza mu kuri no mu kubahana. Turaza kurabira hamwe ibintu indwi bishobora gutuma urukundo rugenda neza. Kora subscribe, share and comment. Jewumva ni Alex Life and Falan. Tudatindikanye turahera ku mwanya w'indwi. Ku mwanya w'indwi tuhasanga gukura hamwe abakundana bafashanya no gutera imbere, mushikirane mu nzozi zanyu. Mu majambo make, inyigisho y'urukundo, gukunda mu kuri, mu bwubahane no mu kwitwararika uwundi. Naho ku mwanya wa gatandatu tuhasanga ukwihangana. Urukundo ruca mu bigeragezo, ihangane mu bihe bigoye, ntucike intege. Ku mwanya wa gatanu, kubabarirana. Abantu bose barakosa, kwiga kubabarira bituma urukundo rukomera. Ku mwanya wa kane turasanga kwitaho. Urukundo werekanwa mu bikorwa, si mu majambo gusa. Raba uwo ukunda, umwitwararike buri munsi. Umwanya wa gatatu, kuvugana neza. Abakundana bakwiye kuvugana ukuri no kumvirizanya, ntuhishe ibiri ku mutima wawe. Umwanya wa kabiri, kwizigirana. Kwizera ni inkingi y'urukundo. Iyo atakwizera, urukundo ntiruramba. Ndakwibutsa kandi kora subscribe maze turabikire ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere tuhasanga kubahana. No kuvuga urukundo rutangurira ku kubahana. Nta rukundo rushobora kubaho atakubahana. Mu majambo make kandi, inyigisho y'urukundo irerekana ko ukunda no gukundana bisaba ko bikorwa mu kuri, mu bwubahane, kwitwararika uwundi. Turagushimiye wewe wumvise amahame indwi cyangwa se doctrine indwi zigenga urukundo cyangwa ziranga urukundo. Tukwibutsa gukora subscribe kuri Intsinzi Motivation ndetse no gusura izindi platform zacu zose. Hari igitekerezo cyangwa inyunganizi, dusange muri comment.